Imana mu kanya mvuye kuri frontiere nageze mu masaha 5 basha duhura n'abakongomani bano amapikapa amakamyo y'igikongomani yuzuye abasoda ariko arejabuka yiruka i Burundi ndabaciye ko mu gatumba bariko bararya amagi mw'ibarabara bicaye baruhutse bahabutse mw'ibarabara basha bahunganye n'imiduga hari amabomba ngahe yaravuze kandi Ventura itarinjira indani je nabaretse bariruka je ndabandanya kuri frontiere abantu bamwe bavuga ngo kata ndavuga ati simba yo ntatwaye umukiriya burya birangenda hakuye uwa 40 nzanye mu kinama navuga ati je nshobora kugera ntajanye umukiriya je ngo ndiko ndiruka niya ngwa ko mafu bombe yazoba hageze basha vyicaye mu gatumba umenga ni impene zihushijwe n'abarundi bariko bariruka bose bavuyeyo bariko barahunga Uvira. Abakurikira imbonesha ko ya Hejuru TV turabaramakije kandi turabahaye ikaze muri uyu mwanya w'amakuru agezweho muri iki gitondo cyo kuwa gatatu kwigenekezo rya 10 Kigarama 2025. Namakuru rero tubazaniye ariko haravugwa cyane mu gisata c'umutekano kigiye kubagezaho idonido y'ivyabaye ku mugoroba w'ejo aho Uvira yafatwa na M23, ariko rero M23 ikaba yarayifashe ico gisagara ca Uvira atantambara ibaye. Tuributse ko gisagara ca Uvira kirabana na Bujumbura neza cyane, aho benshi bariko bibaza nibigiye gukurikira. Uvira rero niho hari hitezwe intambara y'agakura kuko kuwa 11 kwezi kwa kabiri 2025 aho yari muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo, President Varisito Ndayishimiye yatangaje ko M23 wahirahiye gafata Uvira ko nawe azoca atera Kigali aciye mu Kirundo. Ndayishimiye akaba yarabivuze yarakaye bidasanzwe, yanavuga ko azohamagara abarundi bose guhera Inyanzira Makamba kugira baje muri iyo ntambara yo gutera u Rwanda. Ntivyatevye rero ku mbuga ngurukana bumenyi acatangura abahinga bavuga nkuko kwa Ndayishimiye cyane baciye kuri chaîne YouTube yitwa Umukubito TV ya Gaël. Isidore Mbayahaga akaba yarabigize ururirimbo. Uwitwa Dione Irakoze yahuze mu gisirikare arasasira ngo Uvira ntizigera ifatwa na M23 ngo niho hazobera intambara ya mwisho izoheza M23. None M23 yaraye yinjiye atano rusoro ruyitangiriye. Murabe rero muri iyi video ingene vyoba vyagenze. Iyo video ikaba yagaragaye ku munsi w'ejo ho hari haragaragaye n'amasanamu yerekana umusirikare w'igihugu c'u Burundi yari yafashwe na M23, ariko rero ku munsi w'ejo no kuw'Imana abasoda b'u Burundi bari baraye bakuweyo. Rwabaye rero rukurikirane rutangaje ku munsi w'Imana ku mugoroba M23 yafasha hitwa Bwegera, aho niho rero hahora hari icicaro c'umukuru w'ingabo z'u Burundi Commanda Division ni Colonel Jekonias nihora imbere. Jekonias rero ntiyarindiriye ko bamufatana icicaro ciwe, yategetse ko abo bari kumwe bajabukira mu Cibitoke bagenda batwaye n'ibikoresho vyose. Brigade ya kabiri ya Tafoke yagizwe na batayo zine ari nayo yamucungera co kimwe n'uturere tuhegereye, nayo yarahunze ku wa mbere ijabukira mu Cibitoke baca bayijana hitwa ku Mudugudu. Aho rero ku wa mbere nyene M23 ifata hitwa Sange mwijoro rirarigezwe ahitwa Kiriba ku birometero 16 vya Uvira. Ejo ku mugoroba M23 rero yari yinjiye igisagara ca Uvira atane ingwano zibaye. Imbere yuko M23 ishika ingabo z'u Burundi zari zamaze kujabukira mu Burundi ziciye mu Gatumba. Ejo rero ku murango Gatumba yari iteye ikigongwe, ingabo nyinshi cyane z'u Burundi zimwe zari zaciye zijanwa ku Mudugudu. Abasoda rero bashika baboneka ko barushe cyane, ariko binjiye ku Gatumba bakaca bakora umunsi mukuru. Mu majambo yabo rero wumva bivugira ngo nta kundi twaneshejwe, ariko Imana ishimwe ko tuje turi bazima, tuvuyeyo rwotera izuba. Bamwe rero baratelefona abo bazinanye ngo babasange Gatumba bahimbaze ko barokotse. Brigade zine n'igice zari zaraye zijabutse, no kuvuga hafi abasirikare 10,000. Bishoboka gute ngo abasoda 10,000 baturugamba batagwanye? Aha niho hari ikibazo gikomeye. Nta musirikare anesha intambara atiyumva namwo
Abasoda ibihumbi 10 bafise ibigwanisho bikwiye bashatse kugwana koko bomara n'amezi ariko rero icabonetse nuko atana hamwe bano basoda bigeze bagwana vy'ukuri mu ntambara y'imaze indwi irenga gato mu kiyaya n'udusozi duhanamiye Rusizi muri munsi M23 yagiye irafata ibisagara bito bito harimo Kamanyora, Rubarika, Rurambo, Katogota, Ruvungi, Bwegera, Sange na Kiriba. Bose abasoda Burundi bagumye bahunga. Burundi rero bwarateye amabomba atari make cane muri Kamanyora. M23 nayo yakoresheje cyane amadrone ikanegereza gutumbereza abarongoye ingabo. Urupfu rwa komanda wa batayo tafuka y'umunani Lieutenant Colonel Atanaze Minani rwaraciye ivuta abasirikare mu nyuma hakurikira igitero cakomerekeje rwose komanda wa batayo 18 Lieutenant Colonel Patrice Manirakiza. Kugeza ubu rero Lieutenant Colonel Manirakiza aracari muri koma mu bitaro Tanganyika Care by'Ibujumbura. Ubwoba bwo kuburira abasoda benshi muri Uvira nabwo bwarabonetse. President Ndayishimiye atinye rwose ko abasoda Burundi bashobora guhonera muri Uvira. Ikiganiro ca Fakode cyo ku munsi w'Imana heze cari cashimitse cyane ku ngaruka gutsindirwa muri Uvira bizogera kuri President Ndayishimiye. Ico kiganiro caranasohoye n'ibanga ry'ingene hariho abakeye babandayishimiye mugambwe no mu gisoda bari bifuza ko umukenyero wo gutsindirwa muri Uvira kugira bavatireho kumukura canke ko mubuza kwitoza muri 2027. Abasoda nta morale bari basigaranye yo kugwana. Mu ntango Ndayishimiye yasa n'uwiteguriye intambara ikomeye. Indege zizanye ibigwanisho zagumye ziza ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Indege kandi zindi zazanye abasirikare b'u Burundi bavuye mu gisagara ca Kindu no mu gisagara ca Kalemi. Abo mu makambi yose y'igihugu rero kiretse BSP icungera umukuru w'igihugu na PM icungera General Prime Niyongabo. Abasoda basigaye rero bariko bategekwa kwitegura ngo baje muri Republika Intwaro Rusange ya Kongo. Hirya y'ejo rero mushikiranganje Edouard Bizimana cejwe imigere y'u Burundi n'amakungu yari yatangaje imbere y'abaseruka ibihugu vyabo mu Burundi ko u Burundi butazihanganira na gato ikintu cyose cotera Burundi canke ahari ingabo z'u Burundi yari yamaze kugabisha u Rwanda. Niho kuwa mbere vyahinduka bafatwa ingingo yo gutahura abasirikare mbere benshi banataha mu kajagari ntangere. Brigade yari mu mitumba ya Ho Plateau niyo hari ibice vyayo bikiriko bitarataha biciye Baraka yo ntirafatwa. Hanyuma rero bibandaniritse mu kiyaga Tanganyika. Rero ntitwakwibagira ko kuva kuwa mbere nyine abasoda ba Republika Intwaro Rusange ya Kongo insoresore zitwa Wazalendo na FDL batangiye guhunga Uvira. Bamwe baja mu Burundi abandi babandanya za Kalemi. Uvira rero yuguruye imiryango myinshi kuri M23. Ufashe Uvira biroroshe kubandaniza mu manuko bwa Republika Intwaro Rusange ya Kongo za Kalemi na Gatanga. Bahinga mu vy'intambara bakavuga ko byoroshe kubandanya no mu zindi ntara za Republika Intwaro Rusange ya Kongo. Harabakeka ko M23 ubu igiye koroherwa gufata ibindi bice binini cyane vya Republika Intwaro Rusange ya Kongo. Uvira inakora ku kiyaga Tanganyika. M23 nayo igiye koroherwa kubijanye no kwinguruza canke kunguruza ivyo ikeneye ikoresheje Tanganyika. Hagati aho kuva ejo Burundi buhana urubibe na M23 ku ruhande rwa Republika Intwaro Rusange ya Kongo. Bibazo Burundi na Kongo buzigenzurwa na M23. No kuvuga ko agiye kuba ikibazo gikomeye mu vy'ubutunzi. Burundi bwari busigaye bushora ibintu vyinshi muri Republika Intwaro Rusange ya Kongo biciye Gatumba. M23 niyaca yugarura bibe bizogera ingaruka mbi cyane ku Burundi. Ni nkuko ibihangange bigiye gomba butari vyahora vyimba muri Republika Intwaro Rusange ya Kongo. Ufise Uvira ubushobora kubangamira ikibuga c'indege ca Bujumbura. Leta ya Ndayishimiye igiye kwiga kubana n'uwo yagize umwanzi. Igihe President Ndayishimiye yugurira ko agafunga umupaka w'u Rwanda, abantu benshi bahanuye bagira bati nyabona nta gihugu cugaranye ciyugarira ko imbibe. Intwaro yafashe ko ari imvugo y'umwansi. Ivyaraye bibaye Uvira rero bigiye gutuma Burundi buba bwugaranywe kuva mu gice ca Muyinga kubandanya gushika mu Gatumba. Intara zahahora nka Muyinga, Kirundo, Ngozi, Kayanza, Cibitoke, Bubanza, Bujumbura, Rurare zose zigiye kuba zugaranye ku rubibe ruja hanze. Niyo M23 yabandanya kumanuka izoca yugarana no ku rubibe rwa Tanganyika ni mu Rumonge na Nyanza Lake. We kuko abatwara Burundi bariyumvira neza ingingo baza barafata. Nta ntwaro nimwe rero yari bwamara amazi Burundi nk'iya Varisito Ndayishimiye. Nta ntwaro yari bwakwigira Burundi nk'iya Varisito Ndayishimiye. Amasanamu menshi rero ariko ahantu ariko murumviriza iyo video yoba yagiye ahabona. Ni gutyo rero amakuru yoba aramutse avugwa cyane muri iki gitondo. Ni kuri izo ntambara rero ziriko zirabera muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ku rundi ruhande rero nuko iyo ntambara iri mu biseruko yongereje
imicamiro hagati y'u Burundi n'u Rwanda kuko mu nama yo kuri uyu wa mbere ku mugoroba n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi n'abaserukira amashirahamwe mpuzamakungu n'akarere umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu w'u Burundi na Edouard Bizimana yari yamirije ibitero by'u Rwanda ku birindiro by'abasirikare b'abarundi bari muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Ku ruhande rw'u Rwanda rero nta nyishu yari bwatangwe ku vyo ico gihugu cagirizwa gushika igihe rero iyi nkuru yashigwa ahabona. Hari ibitero vyateguwe ku ngabo z'u Burundi n'abasivile nk'uko Bizimana abivuga. Rwanda ngo rwakoze ivyo bitero mu kiringo gito inyuma y'iterwa umukono ku masezerano yo ku wa 4 Kigarama i Washington, aho Burundi bwari bwitavye nk'indorerezi. Ibitero vyakozwe na task force y'ingabo z'u Burundi n'iza Kongo iri mu bikorwa vyo gufasha leta ya Kongo hamwe n'abanyagihugu hakoreshejwe indege z'intambara n'ibigwanisho bikaze. Uwo mushikiranganje akaba yaratemoye ko imyiteguro y'ivyo bikorwa yatanguye kwa 28 Munyonyo aho haringanye imodoka z'intambara akanarungikwa n'abasirikare benshi b'u Rwanda muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo bagera ku bihumbi 8 kandi ubwavuba. Intumbero rero ku bwa Bizimana yoba ari yo kwigarurira ibisagara bikuru ngo Uvira ku birometero bike uvuye i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi, teritwari ya Fizi n'igisagara ca Karemi umugwa mukuru wa Tanganyika. Guhera rero kuwa mbere Kigarama intambara zabereye mu bice vya Rubarika, Mitimbiri, Katogota, Lovungi na Sange yahitanye abasirikare benshi b'abarundi. Muri bo rero harimwo Lieutenant Colonel Atanaze Minani ari nawe musirikare mukuru yishwe kuva Burundi bwatangura ibikorwa vya gisirikare muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Bitandukanye n'ukuntu bimeze ku ngabo zigiye mu butumwa bwo kugarukana amahoro muri Somalia, aho imiryango y'abaguye ku rugambi habwa incumbushi itomoye, nta mategeko agenga abarundi bapfira muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Ivyo navyo bigatuma rero haba ukudatahura n'umubabaro mu miryango. Bizimana rero akaba yarasavye amakungu gushira ibihano u Rwanda kubera ivyo bitero yabonye vyica bidacaguye kandi bica kubiri n'amasezerano y'akarere. Yamiriza ico yita gukina imikino ibiri ibikorwa vya Kigali bikorwa ngo na Kigali. Edouard Bizimana ngo yashimikiye ku kuntu Burundi butari ku ruhande na rumwe muri izo njyane ariko bukaba buja gukinga imbibe no gukora n'ingabo za Kongo. Kubwo rero igihugu ngo kiriteguriye kuganira na Kigali mu ntumbero yo gutora umuti mwiza, ariko akavuga ko bwiteguriye gukingira ubutaka bwacu mu gihe bikenewe. Twarabujije ibitero byinshi byagomba guhungabanya ubutaka bwacu. Burundi burafise uburenganzira bwo gukurikirana uwo wese abuteye, niko yatangaje. Umurwi M23 wasubiriye kurwana muri 2021 uraninjira muri Alliance Fleuve Congo ya Corneille Nangaa yahoze arongoye Seni ya Congo. Umurwi rero uba ugenzura bisagara bitari bike vyo mu buraruko no mu bumanuko bwa Kivu, bimwe n'uturere dutunze amabuye y'agaciro menshi. Leta ya Kinshasa akaba yagiriza u Rwanda gushigikira umurwi, ariko Kigali yo ikabihakana. Ivyegeranyo vyinshi vya ONU byerekanye ko abasirikare b'abanyarwanda ari benshi ku ruhande rwa M23. Burundi rero bwarogetswe ku mugaragaro no mu kwezi kwa Ntwarante 2023 abasirikare barenga 10,000 gufasha FARDC hamwe n'iyindi mirwi yarimwo Wazalendo. Muri Kigarama 2023 abasirikare 272 b'abarundi banse kugwanya M23 barafashwe, baracirwa imanza, baranafungwa gushika ku gufunga umunyero w'ubuzima bwose. Bose rero bafungiye ku Murembwe mu manuko bushira uburengero bw'igihugu. Ku ruhande rero rw'inama zabaye Washington, Perezida Varisito Ndayishimiye yatangaje agira ati Burundi burafise uruhara rukomeye. Yongera avuga ko yizera ko bishoboka gushikira amahoro arama no gutekanya akarere. Kenshi rero umukuru w'igihugu Ndayishimiye asiguye ko impamvu Burundi bufise abasirikare muri Kongo ari mu ntumbero yo gufashanya mu karere. Ni bisanzwe rero ko abasirikare b'abarundi bapfira muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo kuko ari byo yemeye. Ariko rero yongeye kwibutsa ko intambwe y'U23 ituma itera ari amakosa ya leta ya Kongo. Kongo niyo itegerezwa gusigura ukuntu abarwanyi baguma bafata ibice kandi twagiye kubafasha. Burundi rero barafasha gusa. U Rwanda rero ku ruhande rwarwo rwagiriza Burundi na Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo bifashe FDLR umurwi wasize ukoze genocide mu 1994. Amasezerano ya Washington agategekanya ko abarwanyi bakwibigwanisha no Perezida Felix Antoine Tshisekedi abita ko ari ibisigarira by'abasoma bitakigira inguvu gisigaye. Ibyo byose rero biba mu gihe icuka ari kibi mu karere cyerekanwa cyane ni gikorwa cy'Uburundi cyo kugana imbibe zo hasi zinjira mu Rwanda mu ntango z'umwaka 2024. Ingingo rivugwa ko yavuye ku kuntu u Rwanda rwagirizwa gufasha imihari igwanya Uburundi. Kugeza ubu rero n'amatoza yigenga araza kwemeza ivyagirizi byashikirijwe na Bizimana, bigatuma kugeza ubu vyo ashikirija bitagira imishimikiro.
Humviza rero ko ibintu bibandanya gukomera cyane aho muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, n'ayandi makuru rero yose ukaza kuyakurikira kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. Turaza kubana uyu munsi, ivyo byose rero tuze kugumana kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV.